Umugambi werekeye kubaka igituro c'imodoka mu Rubirizi hafi y'igisagara ca Bujumbura hamwe n'amabarabara makuru kugira ngo 15 ba mbere mu gihugu cose nta mafaranga y'ishure n'ay'uburaro bazoriha muri uyu mwaka w'ishure. Kubera umuriro umaze iminsi waduka mu bibanza bihambaye bihuriramwo abantu benshi, inama shikiranganji ishikirije abarundi n'amakungu bikurikira: Itangazo nimero 10 agakoni 2026 ry'inama y'abashikiranganji yo kuwa gatatu igenekezo rya 2026 Myandagaro 2026. Inama y'abashikiranganji yarakoranye kuri uwa gatatu igenekezo rya 2026 Myandagaro mwaka wa 2026 ku mugwa mukuru wa politiki Igitega. Yari irongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi amaze gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama rukongera rukemezwa, yaciye aho umwanya nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ngo ashikirize ivyavuye mu nama nteguza y'iyo nama shikiranganje yari yayirongoye kwigenekerezo rya 24 Myandagaro 2026. Ivyihwejwe navyo bikaba ari navyo vyari ku rutonde rw'ivyigwa muri iyo nama shikiranganje. Icambere cizwe muri iyo nama shikiranganje ni integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100 agakoni 318 ryo kuwa 22 Kigarama 2011 rigenga igisata kijeje gukwiragiza umuyagankuba mu gihugu hagati ABR mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu, ubutare, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi. Ibwirizwa ryo mu mwaka wa 2024 ritunganya gushasha igisata c'umuyagankuba mu Burundi ryarazanye ibitari bike bishasha mu bijanye no gutanga umuyagankuba bidaciye mu muhora wa Regideso. Iryo bwirizwa rirategekanya ishingwa ry'igisata kijeje gukwiragiza umuyagankuba hagati mu gihugu. Iryo bwirizwa kandi rirategekanya ko ico gisata gitunganywa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Nico gituma hisunzwe ingingo ziri muri iryo bwirizwa, itegeko rigenga ico gisata rihari ubu rikaba rikeneye gusubirwamwo kugira ngo ico gisata kirangure neza imirimo yaco mu gukwiragiza umuyagankuba mu gihugu hagati, kugira ngo nko mu mwaka wa 2030 abawifuza bose bawuronke kandi bawuronke ku giciro kitavuna. Integurije kwisunga kandi ibwirizwa ryo mu mwaka wa 2024 rigenga amashirahamwe ya leta, aho rifuta urwego nshingwantwaro mu mashirahamwe ya leta atamafaranga yinjiza mu kigega, rigasubirizwa na komite nyobozi. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro ikanayiterera mu bitari bike nko mu bijanye n'itunganywa ry'intwaro mu ntara no mu makomine kugira ngo ibikorwa by'ico gisata ABR vyegera bene igihugu koko yarayemeje. Ca kabiri cizwe mu nama shikiranganje ni integuro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100 agakoni 159 ryo kuwa gatanu Munyonyo 2018 rigenga urwego rukurikiranira hafi ibisata bijejwe amazi meza n'amasoko ntanganguvu AREN mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Nayo yashikirijwe n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu, ubutare, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi. Mu ntumbero yo kugururira ibisata vya leta abanyamitahe bigenga, mu mwaka w'ibihumbi 2000 harashizweho ibwirizwa ryugururira abikorera utwabo rikongera rigatunganya igisata c'amazi meza n'umuyagankuba. Hanyuma mu mwaka wa 2015 rirasubirwamwo kugira ngo ivyo bisata bibiri bitandukanywe. Ni muri iyo ntumbero haciye hashingwa urwego rujejwe gukurikiranira hafi igisata c'umuyagankuba, aho hari mu mwaka wa 2011. Hanyuma mu mwaka wa 2018 imirimo y'urwo rwego irongerezwa rushingwa gukurikiranira hafi igisata c'amazi meza n'amasoko ntanganguvu riba AREN mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Iyi nteguro isubiramwo itegeko rigenga urwo rwego ije kugira ngo imirimo y'urwo rwego yaguke kandi mu kongera ko ibisata bindi nk'ibijanye n'ipeteroli hamwe n'ibyikomokako.
integurije kandi kwisunga ibwirizwa rigenga amashirahamwe ya leta mu gukuraho urwego nshingwantwaro rugasubirirwa na komite nyobozi. Inama shikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro ikayitosora ikanayiterera mu bitari bike yarayemeje. Ubwa gatatu, hizwe integuro y'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe Baje Investment Group BIG mu mfunyapfunyo y'icongereza yo kurangurira hamwe umugambi wo kubaka no gukoresha ihinguriro ry'umuyagankuba uvuye ku mishwarara y'izuba ugera kuri megawati 100 muri komine Ruyigi aho ni mu ntara ya Buhumuza. Yashikirijwe nayo n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu, ubutare, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi. Mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu no kugira ngo abakeneye umuyagankuba bagoma biyongera uko bukeye bawuronke, igisata c'amasoko ntanganguvu gikeneye abanyamitahe bakiranguriramwe imigambi mu gusanura ibihasanzwe canke mu kubaka bishasha kugira ngo abakeneye umuyagankuba bose bawuronke ku buryo burama kandi ku giciro kitavuna. Ni muri iyo ntumbero ishirahamwe Baje Investment Group ryerekanye ko yifuza kubaka ihinguriro ry'umuyagankuba uvuye ku mishwarara y'izuba ugera kuri megawati 100 muri komine Ruyigi aho ni mu ntara ya Buhumuza. Iryo shirahamwe rizubaka iryo hinguriro ridandaza uwo muyagankuba mu kiringo c'imyaka 25 hanyuma rishikirize leta iryo hinguriro inyuma y'ico kiringo. Ishirahamwe Regideso niryo rizogura uwo muyagankuba hisunzwe amasezerano bazoba bagiranye. Inama shikiranganji ihejeje kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Mu vyo yasavye hakaba harimo ko urugero rw'umutahe hamwe n'ikiringo amasezerano azomara vyotomoka neza iryo hinguriro ry'umuyagankuba rihejeje kubakwa kandi ritanguye gukora. Ubwa kane, hizwe integuro y'urugero ntarengwa ko amafaranga azokoreshwa mu gice ca mbere c'umwaka wa 2026 ushira 2027. Yashikirijwe n'umushikiranganje bw'iga ca leta n'ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none. Ubwo rugero ntarengwa rw'amafaranga akoreshwa rufatira kwibwirizwa rishinga amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2026 ushira 2027 kuko ritekanya ubwo rugero. Rugakorwa kandi hakurikijwe indinganizo y'ibikorwa bitekanijwe mu bushikiranganje n'izindi nzego za leta hamwe n'uburyo bisaba kandi bikemezwa n'inama shikiranganje. Nkuko ibwirizwa rishinga amafaranga leta ikoresha mu mwaka wa 2026 ushira 2027 bitegekanya, uwo wese ajeje gukoresha amafaranga ya leta ayasohora yisunze ayategekanijwe. Umushikiranganje ajeje ikigega ca leta arafise uburenganzira bwo gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo ntihagire uburenza urugero mu gukoresha amafaranga atategekanijwe. Nico gituma urugero ntarengwa rwateguwe rukaba rufasha gukurikirana neza amafaranga akoreshwa, bigatuma ikigega ca leta gikoresha neza ku buryo gutegekanya ayazokoreshwa bisaba gufatira kuyazinjira. Inama shikiranganje imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Mu vyo yasavye hakaba harimo ko amafaranga yatekanijwe gukoreshwa yo kwisunga yinjiye mu kigega ca leta. Ubushikiranganje bwose bwoca bupanga neza ayazosohoka ku kwezi bukanaraba ko mu bikorwa vyatekanijwe kurangurwa muri kino gice c'umwaka atavyosunikwa bikaja mu bice bikurikira kugira ngo harangurwe ivyihutirwa gusa. Ubwa gatanu, integuro y'itegeko ritangaza ko itongo rya Rukinga muri komine Rumonge aho ni mu ntara ya Burunga rikenewe mu bikorwa vy'inyungu rusangi. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Mu ntumbero yo kongereza ubuhinga n'ubushobozi mu bijanye no gukingira igihugu n'imbibe zaco, birakenewe ko leta ibizi neza ibibanza bikuru bikuru n'amatongo arimwo inyubako za gisirikare. Ikambi ya Rukinga iri mu kibanza gihambaye. Ikambi yo ku Rukinga rero ni kibanza gihambaye ku bikorwa byo gucungera igihugu n'umutekano mu karere ko mu bumanuko bw'u Burundi. Kugira rero ntihagire abavogera iryo tongo ririmo iyo kambi ya gisirikare, birakenewe ko ritangazwa
ko rikenewe ku bikorwa vy'inyungu rusangi maze rikazoba rikingiwe n'amategeko. Inama shikiranganje yaremeje iyo nteguro ibanje kuyitosora mu duce tumwe tumwe. Ubwa gatandatu hizwe integuro y'itegeko shikiranganje ritangaza ko itongo ringana na hegitari 11 na are 200 riri ku mutumba wa Rongero rizokubakwamo icumbi rizofasha mu mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi mu Burundi rikenewe mu bikorwa vy'inyungu rusangi. Nayo yashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi Maragarazi Musongati ni kimwe mu bifasha Burundi kwinjira neza mu miryango yo mu karere no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Ni muri iyo ntumbero ikibanza ca Rongero catowe kugira ngo cubakwemwo icumbi ry'abazoba bariko barakora muri uwo mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi. Ico kibanza kingana na hegitari 11 na are 200 kigizwe n'amatongo y'abene gihugu. Kugira ngo ico kibanza kije mu minwe ya leta hari inzira bifata. Abantu rero bagashumbushwa bagaheza bagakinjura. Ni muri iyo ntumbero iyi nteguro itangaza ko iryo tongo rikenewe mu bikorwa vy'inyungu rusangi kugira ngo ibisabwa vyose vyubahirizwe. Nyuma yo guca hirya no hino iyo nteguro, inama shikiranganje yarayemeje ibanje kuyitosora mu tuntu tumwe tumwe. Ubwindwi hizwe urwandiko rwerekana ingene ari nkenerwa kw'ibitara vya leta bishaje nk'icagakara gahuni vyokamishwa umwimbu. Rwashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Intumbero y'ubwo rwandiko ni ukumenyesha ibikenewe bifatiye ku buhinga kugira ngo vyisungwe hafatwe ingingo y'ingene ibiti biri mu gitara ca gakara gahuni vyokamisha umwimbu, hubahirijwe amategeko agenga amashamba mu gutanga uruhusha rwo guca ivyo biti, agataka kabanje gukingirwa n'ibinyabuzima navyo nyene bidahungabanijwe. Agaciro k'ivyo biti byo mu gitara ca gakara gahuni biri ku buringanire bwa hegitari 1950 kangana n'amafaranga y'amarundi imiliyaridi 127 imiliyoni 979 ibihumbi 63 n'N169. Ku ntambwe ya mbere hocibwa amahegitari 500 ku myaka 5, kuvuga ihegitari 100 ku mwaka ku mwaka. Ivyo vyoca bikorwa mu kiringo kiri hagati y'imyaka 10 na 15 bivanye n'ubushobozi n'ubuhinga bw'uzoba yatsindiye isoko. Iruhande y'ivyo bikorwa haratekanijwe n'ingene ibiti biciwe vyoca biza birasubirizwa mu gihe bitashoboye kunaga. Inama shikiranganje ihejeje guca hirya no hino ubwo rwandiko yarashigikiye ko ivyo biti vyokamisha umwimbu, ariko ibona ko ikiringo co hagati y'imyaka 10 na 15 co guca ivyo biti co bari kirekire, cyane ko harimo ibiti bishaje cyane. Kugira ngo bigire ico biterereye kiboneka mu kigega cy'igihugu, ico kiringo coja ku myaka itarenga 5. Ihangiro rikaba ari uko hocibwa amahegitari 400 ku mwaka. Ikindi naco nuko isoko ritohabwa umuntu umwe kuko byo haba bitevya ico gikorwa. Ubushikiranganje bworaba kandi n'iyindi nzira ishoboka kuba baji bavyipfuza bakagiranira amasezerano na leta maze bagaharura icumwe wese yoronga. Ubwo 8 hizwe integuro y'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe Groupement Unique Construction Matu yo kurangurira hamwe umugambi wo kubaka no gukoresha igituro c'imodoka mu Rubirizi hamwe n'amabarabara ashikayo. Yashikirijwe n'umushikiranganje w'inyubako, kugwiza uburaro, gutwara abantu n'ibintu no kubungabunga ibikoresho vya leta. Uwo mugambi werekeye kubaka igituro c'imodoka mu Rubirizi hafi y'igisagara ca Bujumbura hamwe n'amabarabara makuru kugira ngo kibe ikibanza kirimo ibintu vyinshi bitandukanye, ikibanza cyo kudandarizamwo harimo kandi n'amahinguriro, kibe icakamaro ku Burundi n'akarere. Ico gituro kizoba kirimwo ikivuko cyo ku butaka port sec mu Gifaransa,
aharuhukira ibimodoka binini binini, ikibanza kinini c'idandarizo, uburaro, amahinguriro n'ububiko bw'ibitoro. Ayo masezerano azomara imyaka 34, harimwo 4 yo kubaka na 30 yo gukoresha ico kibanza. Hagazoca hashingwa ishirahamwe rijejwe uwo mugambi nk'uko bitegekanijwe n'amasezerano agenga ingene leta ikorana n'abikorera utwabo. Inama shikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje. Mu vyo yasavye hakaba harimo ko urugero rw'umutahe hamwe n'ikiringo amasezerano azomara vyotomoka neza ari uko inyubako ziheze ico gituro gitanguye gukora. Ubw'icenda hizwe integuro y'itegeko risubiramwo itegeko inimero 194 ryo kuwa 24 Kigarama 2018 rishinga imirimo n'itunganywa ry'ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Ubw'icumi hizwe integuro y'itegeko risubiramwo itegeko inimero 140 ryo kuwa 3 Kigarama rishinga imirimo n'itunganywa ry'igisata ca gisirikare kijejwe inyubako. Izo nteguro zombi uko ari zibiri zashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Kwigenekerezo rya ndwi ruheshi 2024 harashizweho ibwirizwa rigenga amashirahamwe ya leta. Iryo bwirizwa ritekanya ko amateka atunganya amashirahamwe ya leta ahawe ikiringo c'umwaka kugira ngo arorane n'ingingo ziri muri iryo bwirizwa. Izi nteguro zibiri zishikirijwe muri iyo ntumbero. Inama shikiranganji yaremeje izo nteguro ibanje kuzitosora no kuzunganira mu duce tumwe tumwe. Ubw'icumi na rimwe hizwe urwandiko rwerekeye guhangana n'ibiza n'isibe, cyane cyane ibijanye n'ibibanza bihuriramwo abantu benshi bimaze iminsi biriko biradukamwo umuriro. Rwashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Kubera umuriro umaze iminsi waduka mu bibanza bihambaye bihuriramwo abantu benshi, inama shikiranganji ishikirije abarundi n'amakungu bikurikira. Ubwa mbere, inama shikiranganji irarajwe ishinga n'ico kiza c'umuriro umaze iminsi utikiza ibintu ukabangamira n'ubutunzi bw'imiryango itari mike. Leta y'u Burundi irahojeje abashikiwe n'ivyo vyago kandi yifadikanije nabo bose vyateye uruhombo. Ubwa kabiri, inama shikiranganji iraneguye yivuye inyuma inyifato itabereye y'abantu bamwe bamwe bagiye bavuga amajambo yo gushinyagurira abahuye n'ivyo vyago. Birababaje cyane kubona hakiriho intambira kiza zirangwa no gutwenga abo vyashikiye no gufata nk'ibikino ivyago bishikiye umubanyi. Mu bihe nk'ibi abarundi bategeza kurangwa n'umutima w'urukundo no gushigikirana. Ubwa gatatu, inama shikiranganji yarabonye yuko kuba hari ibibanza vyo mu masoko amwamwe vyatanzwe mu kajagari, kuba kandi hari ibikoresho n'ibidandazwa bimwe bimwe bikarirwa no gusha amwe no gukwiragiza no gutuma umuriro urandagata ari bimwe mu bituma amasoko ageramirwa. Kubw'ivyo inama shikiranganji isavye yuko hafatwa ingingo zihuta zo gukinga, kugenzura no gucungera umutekano w'ibibanza bihambaye nk'amasoko. Ubwa kane, inama shikiranganji isavye yuko kuva ubu inyubako zo mu kazoza zose zizokwitwararikwa cyane, hagategekanywa ingingo zo gukinga umuriro kuva mu nteguro no mu ntabo. Hazotegerezwa gushigwaho ibikoresho bipima bikerekana ibimenyetso vy'umuriro hakiri kare, hagatekanywa n'uburyo bworohereza abazimya. Ubwa gatanu, ku ruhande rw'abakozwe ko n'ivyo vyago, inama shikiranganji yashinze yuko hakwiye gutunganya uburyo burashe bwo kwifatanya nabo mu kubashigikira. Hagiye kwigwa icokorwa mu ntumbero yo gusanira inyubako zononekaye maze bashobore gusubira kubandanya ibikorwa. Amashirahamwe y'ubwishingizi nayo akihutira gushumbusha abatakaje ivyabo. Amabanki nayo nyene bafashemwo ingurane, higwe inzira zotuma badashoka bavunwa no kuriha izo ngurane muri kino gihe basa n'abakiri mu kajembegeti. Ubwa gatandatu, inama shikiranganji isavye inzego zibijejwe kubandanya amatohoza
yaba yakorwa n'abahinga canke yakorwa n'abajejwe intwaro ku buryo mu maguru masha inyanduruko y'ivyo vyago imenyekana nabo baba babifisemwo uruhara bose bamenyekane ku kibanza kimwe kimwe cose mu vyahiye, hafatwe n'ingingo zikomeye zishika no gutekanya agashimwe kuri uwo wese azoba afashije mu kudoma k'urutoke abo kwagirwa n'akabi nkako, vyose bigakorwa atawurenganijwe, amategeko yubahirijwe. Ubwindwi, leta y'u Burundi yongeye kwiyemeza kubana ikingira ubuzima bwa kiremwa muntu, ubutunzi bw'abenegihugu n'inyubako z'inyungu rusangi, ikabihamagariye abarundi bose kuguma barikanuye, gufatana mu nda no kugira uruhara mu gukinga ibiza n'isibe. Leta y'u Burundi irateye intege kandi abanyamitahe n'abagwizatunga kubandanya ibikorwa vy'iterambere kuko Burundi buratekanye. Mu tuntu n'utundi, inama shikiranganji yaragarutse kwishirwa mu ngiro ry'ingingo z'itegeko shikiranganji ryerekeye isuku n'isukura. Ikibonekeza nuko ibisata vya leta bimwe bimwe bitashoboye gusukura iruhande y'amabarabara makuru mu kuhubaka neza no canke kuhasasa amabuye kubera ko ata buryo bwari bwatekanijwe n'ikigega ca leta mu bijanye n'ico gikorwa. Umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu yasabwe kumenyesha baburamatari bose ko bogira urutonde rw'ahakenewe gukorwa n'uburyo bukenewe, bigashikirizwa ababijejwe bagaheza bakaronswa ubwo buryo. Hazoba kurimbura ko uburyo bwatanzwe bwakoreshejwe neza hisunzwe indinganizo y'ivyo bikorwa izoba yarashikirijwe imbere y'igihe. Muri iyo ntumbero nyene, ibibanza vya leta bihuriramwo abantu benshi bitegereza gutunganywa neza kandi bikabungabungwa. Navyo ibirimwo amazu ariko arabomagurika canke ashaje canke atakirimwo bigahabwa abanyamitahe bipfuza gukorera muri ico gisata c'inyubako. Muri iyo ntumbero kandi umushikiranganji ajeje inyubako yasabwe kugira ivyigwa bijanye n'ishusho y'igisagara kiberanye n'igihugu cifashe, kuko isuku n'isukura ry'igisagara bica mu nyubako. Abajeje intwaro nabo basabwe guhimiriza abenegihugu mu bijanye n'isuku, bagatahura ko iyo suku ritaraba abakuze gusa, ko n'abana babwirizwa kwambara uduhuzu tumesuye mu gihe cose bitavye urubanza. Ubwa kabiri, inama shikiranganji yaravuganye ibijanye n'intebe mu mashure n'ingene zogwizwa. Ikibonekeza nuko umugambi wo gukora intebe uri kuragenda neza kandi atangorane nini ziko ziribonekeza. Amakomine yose ari ku kivi ku buryo ihangiro ry'uko ata mwana azosubira kwicara hasi rizoshikirwa mu mezi make cyane. Ariko amakomine amwamwe aracari inyuma mu gukora izo ntebe. Kutugorane twoba twibonekeza hamwe hamwe muri uwo mugambi, inama shikiranganji yarerekanye uko tuzotoreka umuti. Ubwa gatatu, inama shikiranganji yarashikirijwe urugero rw'amanota azofatirwako mu kibazo ca leta co kwinjira mu mwaka w'indwi n'ingene abanyeshure bazorungikwa mu mashure akurira ishure shingiro. Amanota yafatiwe ko muri uyu mwaka wa 2026 akaba ari 37%, ayazofatirwako nayo mu kuja mu mashuri akurira ishure shingiro afise uburaro nayo akaba ari 53%. Abanyeshuri b'abatwa batoye ikibazo ca leta bakaza bafise uburenganzira bwo guca baja mu ayo mashure y'uburaro bakiga ku buntu. Mu ntumbero yo gutera intege abanyeshuri barushije abandi 15 ba mbere mu gihugu cose, nta mafaranga y'ishure n'ay'uburaro bazoriha muri uyu mwaka w'ishure wa 2026 ushira 2027 mu gihe bagiye kwiga mu mashure ya leta. Bigiriwe Igitega wa 27 Myandagaro 2026, umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima.